Ndakuzi. Utameze nabibona. Ufite ikibazo nyabakibo. Nanjye sinzi ikibazo ufise. Nari kumwe na Santiana. Hariya kwa muganga. Turagenda aho mama we agwariye anyereka famille. Rero nkimara gushika we batanga kuvuga ibintu vya mariage yiwe. Sinzi impamvu rero byangumye mu mutwe. Mike, wakunze? Iyo umuntu akunze arababara. Urukundo n'umubabaro byanabijanye. Uzomenya neza ko wakunze mu gihe uriko urabaza n'urukundo. Nukuri James, sije mbonye madame turamushikanye muhira. Ubu numva itiro rigera ngaha. Yego papa urarushe cyane. Gusa ukwiye kugira ukwizera. Ndazi neza yuko hari umunsi uzoshika mama agasubirana itayi wiwe. Bikamera neza. Reka twizere kuko nta kintu na kimwe cyananiye Imana. Yego, reka tuvyizere. Mumbabarire natevye cyane. Nari ndyame kama. Don't worry Santiana. Na Karina sa n'ubwiye hari akazi ngiyemo. Oh. Okay. Santiana naguherekeze. Ngira mbanze nsinzire gato indarushe cyane. Yego papa vyari bikenewe kuri wewe kuko urarushe cyane. Okay. Papa musigara. Okay. See you. James, mbabarire ko byabaye mu bitaro. Nubwo papa byihutisha, je mbona yuko hataragera. Don't worry mukobwa mwiza. Je ndagutahura cyane. Ahubwo na papa ukwiye kuzura mutahura kuko nawe siwe. Icyo nzi gusa ahantu hari urukundo byose birashoboka. Ndaza kuvugana na muganga. Mu minsi mike yazoza. Hari igihe mama vyogenda neza. James, uri umuntu w'igitangaza mu buzima bwanje. Kandi ibyo ndabikubahira. Thank you.
Santiana, ku munsi w'ejo nk'aya masaha jewe nawe twari twicaranye kuri iki gitanda, wari ufise akamweme kenshi ubw'umutwengatwenga, nkabona neza ko ufise inkuru iryoshe iriko irakudegadega ku mutima. None ndiko ndibaza impamvu iyo nkuru y'umunezero ishobora gutakaza agaciro mu kiringo kitarenze umunsi umwe. Nanje sinzi happy, sinzi impamvu ibi bintu biko biranshikira, kubera iki ndiko mbuzwa amahoro n'ibintu bito. Santiana, ikintu kiretse kikubuza amahoro ntabwo kiba gisanzwe. Mbwira, ufise ikibazo nyabaki? Mfise ikibazo urya muhungu twazananye kwa muganga. First of all, sinigeze nishimira amajambo papa yavugiye kwa muganga, ariko ndabizi neza ko yayavuze kubera yabonye urya muhungu harya. Okay, ivyo ndavyumva, ariko n'ubu nturambwira ikibazo ufise. Mike twarashwanye, ariko ntazi ico dupfa. Nisanze ndiko ndamusaba imbabazi, nawe nkabona arashavuriye kandi ntazi ico ampora. Rero nokubwira ko ndiko ndabuzwa amahoro nico ntazi. Ubwo n'urukundo watangaye gukunda Santiana. None iyo umuntu akunze arababara? Ya, urukundo n'umubabaro ni nk'impanga. Uzomenya neza ko wakunze vy'ukuri mu gihe uwukunze ariko arakubuza amahoro, cyangwa ukababazwa no kuba utamufise hafi yawe. Aya majambo uvuze numva nteye ubwoba. Nta mpamvu yo kugira ubwoba, ahubwo murondere mubivugane kugira ngo mubishire ku murongo. Alo? Mwamaze kumubona? Yadutorotse. Yarose ubutabazi bw'imoto. Telefone yiwe urayifise? Yego cyane. Kuba adafite ibimenyesho nta gaciro gakomeye afise. Ashobora kudutitaza ariko ntabwo tugwishe. Hari akandi kazi kihutirwa ashaka ko mukora uno munsi. Okay sawa. Duhe details zose. Mukayenda kurungira details zose. Mwayindi yerere nkine. Yari jambere ndaguhaye akazi kagakora kutariko. Ndakwizeye. Ndakwizeye cyane. Basore. Turosa kandi kazi bisaba ko dukora uyu munsi. Uno munsi nta mwanya wo gukina ikarata mufise. Ariko nibwo mbwiye yuko ivyadiva twoshobora kuvyihoza. Tukwiye kubikurikirana ku gatwe kiwacu. Mike? Santiana.
Santiana, Mike, umutima wanje uratera cyane nkumva ntatekanye iyo utari hafi yanje. None ndiko ndibaza impamvu niyumva amahoro ndi mu maboko yawe. Ibi ntibiki Mike? umutima wanje uratera cyane iyo uri kure yanje. Biranangora gukora akazi nkumva neza yuko ubuzima bwanje butamfitiye akanovera. None ndiko ndibaza impamvu numva ko mfise buri kimwe cyose ari uko ndagufise mu maboko yanje. Santiana, wagize neza cyane kuza kundaba. Mike, ndashaka kugumana nawe. Hari byinshi nifuza yuko tuyaga, ahubwo tugende. None tujye hamwe twaja wa munsi narakunze cyane. Reka tubyite kuri uyu mahirwe. Urukundo iyo rutanguye ruba rumeze nk'izuba riserutse mu gitondo gituje ritanga imishwarara inyuma y'ijoro ryaganjwe n'imbeho. Urukundo iyo rutanguye ruba rumeze nk'ishugwe ryiza ritukura rimota neza, kimwe mu bintu byiza Imana yaturemeye. Buri muntu wese aba afise amahirwe yo gukunda maze nawe agakundwa, kuko urukundo ari ingabire nziza Imana yashize mu mitima yacu. Hajya uribaza ko ushobora guhunga urupfu? Wanyeze umutima wawe igihe wibwira kuri intwari kazi mu kwinjira mu bitakuraba. Tuza tekana, wumva umerewe gute? Hey. Okay. Ushobora kuba utari mu mwanya mwiza wo kukuyagisha. Ruhuka. Nagutegura icyo gufungura kandi ntugire ikibazo aho uri mu kibanza gitekanye. Ndabitahura gute umwana w'umukobwa ashobora gucika imisore nk'igi ukusugusamara. Babanze bakuzana icyo kunywa hama turamukanye tubazanye amakuru y'imisi. Ibintu byadutwaye umutwe cyane kubyo twibagira kuba romantike. Gute no ba romantike mu gihe turi mu bibazo nk'ibi? Diva yabacitse kandi uzi neza ko azi ukuri kwacu. Hamushe zane cyane ngahantu uzi.
nta muntu n'umwe ashobora kwizera amajambo atagira preve kuko telefone yiwe nije ndayifise. Uyu ni umukobwa akiriritse cyane yakuriye ahantu ha Kenya. Mbere abivuze abantu bafata nk'umusazi. Tunga kibaza ko ari inzara imuteje kandi yarushe cyane. Turamubona abahungu banje ndabizeye, ntabwo nshaka tuyage ivyerekanye n'akazi kuno munsi. Okay. Gute rero sheri amakuru y'iminsi? Meza cyane, usibye ko ari inkumbu gusa nyinshi mwiza wanje. Nibanzanira akanyobwa gakanye ndakanywe kanshiki hama dutabe. Yes. Duhura irya mbere baranyivye telefone n'amafaranga ariko urabinsubiza, ariko irya kabiri waciye inyuma umutima. Uri umusuma w'umuhanga cane, ariko ubu cyo wantwaye ntabwo ngomba kukingarukanira kuko umutima wanje uratekanye uri mu biganza byawe. Ndi kubona umengo ndi mu ndoto. Nta munsi n'umwe nigeze niyumvira ko nanje hazogira igihe nkabaho mu bihe nk'ibi. Ubuzima je nabayemwo ntabwo bwigeze bumpa amahirwe yo kwiyumvira ko nanje noja mu rukundo. Nakuze mu buzima buciriritse, nakuze ndi umuntu agayitse. None rero uno munsi Santiana ungize umuntu w'umugabo, umugabo w'umushinga nawe. Nzogushimira gute? Mike, ndagukunda ntitaye ku buzima ubayemo, ntitaye no ku cyo ufise kuko ibintu biraza bikagenda. Mike, nzokora ikiguhimbara, ikikubabaza naco ndaciyamiriza. Ndakwinginze Mike, ntuzusige jenyine. Nanje ndagukunda, ndabitaho uno munsi. None uriko uransaba ngo sinje kure yawe. Ni wowe igice iteka ryose kizotuma jewe nuzura maze nkaba umugabo wa nyawe. Ni wowe urufunguzo rw'umutima wanje, icyizere cy'ubuzima bwanje. Santiana, wibaza ko noja kure yawe hama nkaja hehe? Nkaja kwande? Mike, niwaja imbere nzoja inyuma yawe, niwubaka inzu nzosakara, niwarira nzorirana nawe, niwafata ukuboko nanje ndagusezeraniye ko ntazokurekura iteka ryose. Reka je nawe twandike inkuru y'urukundo izoba akarorero mu rungano. Ndagukunda cyane Santiana. Urakoze cyane kumba hafi kandi umbabarire cyane kuba bitakunze kujya munyangira ikintu na kimwe ndakwishura. Ntagutahuye cyane ariko ndifuza kumenya izina ryawe, aho uba n'impamvu bajya bago bari kwirakwirukako. Nitwa Diva, sanzwe mba mu buterere. Bajya abagabo n'abagizi ba nabi cyane, nta kindi kintu bashaka ko atari ugusibanganya ukuri. Nuko ayikuru ufise bariko baraguhora. Amasozi n'amajambo umuntu udashobora kuvuga cyangwa ngo umutima wihanganire. Nararize cyane saba imbabazi, ariko amarira yanjye nta na kimwe yari kumarira kuko ko yateranye gera niko natera mbona urupfu rwanje mu mbone y'amaso yiwe. Nari hasi fukamye meze nk'inyoni yavunitse amababa
iryamye hasi mu mvura nyinshi y'imituragaro itakamba cyane ariko atamuna hariho kumva ijwi ryayo ndetse atani icizere ifise cyo kongera kuguruka ngo isubire mu cari cayo. Amajambo mbwiye aranteye ubwoba kuko n'amajambo akomeye cyane. Waciye mu buribwe bwinshi ariko nta Imana itokora umuntu mu gihe Imana ikigufise ku mugambi. Muri cya gihe wataye icizere atana kimusigaranye niyizi ikakuzamura. Mugabo ntiwambwiye neza nuko hekuri bariko baraguhora. Hari ubuzima bw'umuntu buri mu kibazo. Ni umumama aremvye cyane, aho kumutera imiti muvura bamutereye imusinzikaza. Narabimenye ndabibwira umukobwa wiwe, kumva umukobwa we ntiwabifisemo uruhare, niwe yaciye antanga. Umwana ari muri misiyo yo kwica nyina wiwe, niyo mpamvu batera gukora ibintu nk'ibyo. Nanje impamvu sindayimenya, ariko uko vyogenda kose ukuri kugomba kuja habona nubwo bigoye. Diva, nzogufasha kandi sinzi impamvu Imana yasize muri ibi bintu, ariko ndiko ndiyumvamo ko ari cyo nanje nkwiriye gukora. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Santiana, mbwira mama wawe amerewe gute? Ndimitende Mike, ariko twaratashe ntabwo tukiri kwa muganga. Aza yamaze gukira ko atashe kare? Ni birebire, ntabwo arakira ariko twamukuye mwa bijya bitaro tumuhungishije. Ejo hari umuntu yinjiye ngo ashaka kumwica, kandi uwo muntu ngakorana na Dr. Therese. Dr. Therese? Sindavyibaza. Urya muganga amaze kumufasha ibintu byinshi cyane, afite umutima mwiza. Sinibaza ko yogira icyumviro cyo kwica umuntu. Nanje byarantangaje kandi byabaye byihuse cyane. Mama wanje ari mu bigeragezo byinshi. Dr. Therese niwe agomba kwica mama wawe? Kumenga ivyo bintu ntibisiguritse na gato. Hari ikintu umuganga ashobora kubaza? Nawe tukore gute mukunzi wanje? Tuje kumuraba. Ubu nyene? Tugenda ahubwo. Mwana wanje, umeze neza? Ego mama, meze neza cyane. Ibyo mbona n'ibyo vuga biratandukanye. No mu maso haremeza kutameze neza. Ariko mama, meze neza. Ima telefone yawe. Iri banga urimo aranyigiye kingana gute? Ntuzemere ko ikintu ukunda, ikintu ubona ko gifise agaciro kuri wewe, kija kure yawe.
uzotanga ivyo ufise byose ariko ushike kuco wifuza. None mama ndabigenze gute? James akunda cyane Santiana. Ntarigera basi yumvira ngo nandabe n'umunota umwe. Ni igiki wakoze cyo tuma kuraba? Kuri iyi si nta kintu na kimwe gica mu nzira zoroshe. Iyo nza kumera nka wewe ntiwari kuba waravutse. Mama Santiana yarampemukiye tuvukana, antwara umugabo tumaranye igihe, aranamuvyarira, mbigicibwa mu muryango. Abantu bose barantwenga kuba mutoyi wanje usumba imyaka antanze kuja ku mugabo, kandi yari umugabo wanje. Nawe nivyo bifuza ko bigushikira? Kanguka, iyi ni intambara. Wibaze ko ari umukunzi, nta rukundo agufiseko. Uwo wirirwa urasengera niwe yatumye jewe ntagira agaciro. Mwiriwe neza. Ni mpore. Muraho. Ni mpore turashima. Okay. Hama tuje ngaha turondera Dr. Therese. Sinzi ko ari hari. Oyasha. Tereza nakiri muzima yiyahuye ku mugozi kandi twasanze yanditse ikete yishuza ku byaha byinshi yakoze. Umvira ndakubwira, ni umuganga yitwa Therese. Urumva? Niwe tuje kurondera. Tereza yari yahuye. Yiyahuye?